Coach bibiri ku busa tuvuge ko akazi koroshe. Oya nta kazi koroshe. Turashimira Imana kubera twashoboye gutsinda kuko byadusabye gukora gose kuko kila match zosaba gukora gose. Kugera ubu muri ku kibanza ca mbere muhererwa gukora ko Olympique Star abafana batangure kuyumvira ku gikombe. Oya turiko turiruka n'abandi. Yego mugabo tuzokwiruka nishi turi muri championnat. Twese nico turondera. Mugabo cyo nzi tuzoguma dukora gushika ku munota wa nyuma. Twatanguye tuvuga bibiri ku busa koko barakazi koroshe ni kiye kintu ubona wasumbije mugenzi wawe yabe. Nta match yoroshe nivyo turashimira Imana ko twashoboye kubatsinda bibiri mugabo nuko nabivuze nuko twitanze gose. Kuko Inter Star kuva ngo namugwi mutoyi twitanze gose amakazo twaronse ari twaye negocier neza hanyuma cyo turajera match. Match zigera kuri zingahe muzatsindwa 6-6 ibi byose muri Flambeau du Centre bigenda neza. Turashimira Imana kuko byose ni Imana ibidushoboza. Wacha tubona Flambeau du Centre yahindusiye ikintu kinini cyane nikikiwa kosoye Flambeau du Centre yo murono mwaka. Nibaza ko ari gukora cyane kuko na discipline kuko mu ntango hariho bimwe wasanga ngira nibyo ari bamenyereye mugabo urabona ko bose barumvise icyo umuntu abashaka. Nibaza ko ari ico no gukora na discipline hamba n'ubumwe kuko nabahungu bakundana gose. Mu burongo zimeze neza. Turashima n'ukuri. Ne equipe ya Flambeau mu mwaka weze yasa nuko bino bihigeze kubibamwo isa no kwishuje igikombe uno mwaka ni gikimona muri ko murakosa kugira ngo biriya bintu bisuye kubaba. Ngo bijya byarabaye mugani nibaza ko haro bamwe batarimo gikuru mugabo bijya birafasha kuko ndiko ndaganira nabo narabibabwiye nkabwiye ati ko bisaba turi muri marato mu bisanzwe umva rero marato ubaye le plus endurant niwe aheza championnat neza nibaza yuko ari byo byabashikiye umwaka weze barabizi twarabivuganye ko nibaza yuko bizodusaba kwa très fort mentalement gushika championnat hera tugizeni Imana turakuronse tugeraneze championnat umwaka weze ni yuyu uko yibona. Bani yubu murabibona no ese mubona yoroshe kwe irakomeye gose wumva kila weekend umutima pression kuko nawe wewe uhejeje gukina guma wiyumvira urundi mbe bimeze gutura urumviriza match nka Jesse nakunda kumviriza ama match jemejeje gukina ndacangena mu vyanje mugabo ubu sigaye numviriza match. Tubasha kumenya umukinyi batazira kiwara yoba yagize ikibazo giki kubona atakikina ama match. Oya nta kibazo vraiment afise kandi arimenyereza neza ameze neza nuko abahari kumva ni shwa umukoca agira yego kandi iyo yinjiye arakina neza nibaze ko ni shwa gusa kuko namugana we nameze neza n'abatangura mbona bakina neza. Flambeau du Centre cha afisi kibanza cha mbere vyifata kibanza witeze kure kibanza cha mbere. Oya nibaza ko atanu umuntu numwe kugira ngo yokirekura uri wese yoba ari ngana yoba ari undi yoba ari muri ico kibanza cha mbere umubaje gutyo kugira ati ntaco nkeneye kurekura ni bisanzwe dusaba Imana gusa izodushoboze tumare championnat tumeze neza. Imana tumushimire. Okay murakoze.